dusangire ijambo ryo mu bacamanza igice ca 4 umurongo w'8. Ni ijambo rivuga kuri Baraki na Debora. Baraki aramwishura ati nitwajana nawe nzogenda, ariko nitutajana sinzogenda. Aramwishura ati nuko tuzojana. Yamara rero ubwo rugendo uzogenda ntiruzotuma ushirwa hejuru, kuko Uhoraho agiye kuzotanga Sisera mu maboko y'umugore. Nuko Debora ava hasi ajana na Baraki. Insiguro y'iri jambo nshaka ko dusangira uyu munsi ni iri jambo rivuga ngo Debora ava hasi ajana n'inkomezi ziwe, kandi bica bituma Sisera atangwa mu maboko ya Baraki, kuko Baraki yemeye yuko Debora ashobora kumugirira ikimazi. Ndabwira umuntu wese, umukenyezi cyangwa umuntu wari we wese, yoba yiyumvira ngo inkomezi ziwe ni nke cyangwa yoba yiyumvira ngo ntaco amaze, ariko kubw'inkomezi z'Imana n'ico Imana yashize muri wewe, kubw'ubushobozi Imana ishobora gushira muri wewe, reka kwikengera, haguruka mu nkomezi zawe zose, kandi icyo ugiye gukora Imana izogitanga ku intsinzi niwahagurukana umutima wawe wose n'ukwizera Imana n'inkomezi zawe zose. Umwami Yesu abampera umugisha.